Perezida w'Uburusiya Putin aragwanya cane abarongorana bahuje ibitsina ndetse n'ayandi mabi afatiye ku gitsina. Koreya ya ruguru na Irani biteguriye guha Uburusiya amamisire n'amadrone y'intambara yo kugwanya Ukraine. Finlande yafunze imipaka kugira ngo ihagarike igitigiri c'abasaba ubuhungiro bwo kwinjira mu Burusiya. Umugore yishwe arashwe n'amasasu yo mu Burusiya. Kaze mwidonido ry'amakuru kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Kuwa gatatu mu rubanza rwa sentare y'i Moscow rwafunze boîte de nuit, ni kuvuga akabyiniro nyuma yo kwakira ibirori by'abatavuga rumwe bari bambaye ubusa mbere yuko Noel iba. Rihagarikwa rije mu gihe Perezida Vladimir Putin yagwanya cane mu ngo abayoboke badasanzwe ba showbiz bo mu Burusiya kubera imyitwarire y'imibonano mpuzabitsina mu gihe intambara yo gukomeretsa Moscow kuri Ukraine igenda mu mahanga. Kw'igenekerezo rya 20 Kigarama, umunyarubuga Anastasie Leiva yakiriye ibirori muri club ya Mutabor i Moscow vyamiriza abayobozi ba Kiliziya ya Orthodoxi ndetse n'imihari yo mu ntambara ndetse n'abadepite bashigikiye Kremlin kubera imyambaro. Umwe mu bari bitabiriye iyo nama, umuraperi Version, yabonekanye yambaye isogisi gusa, yaciwe amande yongera acirirwa gufungwa, mu nyuma acafatwa ku ngufu kwinjira mu gisirikare c'Uburusiya nyuma yuko sentare y'i Moscow yemeje ko iki gikorwa kigamije kwamamaza ibitari umuco ndemanwa mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina. Igitero c'Uburusiya kuri Ukraine cajanye no kongera guhasha umuryango wa LGBTQ mu rugo, harimo itegeko ryagutse ryiyamiriza guteza imbere ico bita imibonano mpuzabitsina idasanzwe. Akanama k'umuryango wa ONU gashinzwe umutekano kateraniye hamwe kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine, impigi nyinshi kuri Koreya ya ruguru ndetse n'uruhare rwa Irani mu guha Uburusiya misile na drone, kandi abanyamuryango benshi bahamagarira ivyo bihugu guhagarika ubucuruzi bwabo na Moscow. Biden avugana n'umuryango w'abahoze mu nyanja ya Amerika yabereye mu Burusiya nk'uko byatangajwe na White House. John Biden yahuye na mushiki w'uwahoze mu nyanja ya Amerika Paul Whelan afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza ndetse na passport y'Abanyamerika, Canada na Irlande. Afungiwe mu Burusiya kuva yafatirwa mu cyumba c'amahoteli y'i Moscow mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2018. Polisi yavuze ko bamufashe ukuboko gutukura akoresheje inyabwonko ya mudasobwa irimwo urutonde rw'abakozi bo mu Burusiya mu kinyegero. Perezida wa Amerika yavuze ko nyuma y'inama yihariye na Elizabeth Warren kugira ngo baganire ku buyobozi bukomeje gushira ingufu mu gutuma Paul arekugwa mu Burusiya. Perezida Biden yahamagaye abavyeyi ba Warren. Koreya ya ruguru irashobora kugurisha misile nyinshi mu Burusiya. Muri Koreya y'Epfo naho umushikiranganji w'umutekano muri Koreya y'Epfo yavuze ko Uburusiya bushobora kwitega ko Koreya ya ruguru izoyigurisha ko izindi misile nshasha mu mezi ari imbere. Shin Won-sik yatangarije ikinyamakuru Yonhap ati Koreya ya ruguru ikeneye amafaranga igurisha cane ibigwanisho bishasha ku Burusiya bwifuza. Yavuze kandi ko Koreya ya ruguru ishobora gukora ayandi ma exame yo gupima ibigwanisho bishasha mu rwego rwo gukaza intego mbere y'amatora yo muri Koreya y'Epfo na Amerika. Shin yavuze ku rugendo rw'umuyobozi wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un muri iyi ndwi mu ruganda rukora amasasu, aho
bivugwa ko vuba hazokorwa misile za balistike za kure zishobora gutwara ibisasu bya kirimbuzi. Ivyo bibaye mu gihe ibihugu bigera kuri 50 vyamirije amasoko y'Uburusiya no gukoresha misile zo muri Koreya ya ruguru zigwanya Ukraine. Finland yafunze imipaka kugira ngo ihagarike igitigiri c'abasaba ubuhungiro bwo kwinjira mu Burusiya. Helsinki yagirije Moscow kuba yarateguye uruja n'uruza rw'abantu abajejwe ibijanye n'ubuhungiro bagera ku 900 baturutse mu bihugu nka Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia, Syria na Yemen binjiye muri Finland bava mu Burusiya. Ivyo bikaba vyiyongereye bitarenze munsi imbere nk'uko byatangajwe n'abajejwe umutekano ku mipaka ya Finland. Umugore yishwe arashwe n'amasasu yo mu Burusiya. Guverineri yavuze ko umugore yishwe n'amasasu y'Uburusiya mu karere ka Kharkiv. Oleg Snegubov ati bagavye igitero mu karere ka Kipiani bakoresheje ibisasu byo mu kirere. Yavuze ko uyu mugore w'imyaka 48 yapfuye biturutse ku bikomere yagize muri ico gitero. Yavuze ko amazu 10 yigenga hamwe n'iduka vyononekaye mu gihe ishuri ryaho naryo ryaturiwe. Uyu munsi Vladimir Putin yagendeye akarere ko mu burasirazuba bw'Uburusiya, umugwa mukuru waho yatembereye mu gitondo cyo k'uyu munsi kugira ngo aganire n'abayobozi b'inzego. Irani n'Uburusiya bigize umurongo mushasha w'ikibi. Uwahoze ari umujenama w'ubutasi mu Bwongereza yavuze ko Irani n'Uburusiya biri mu nzira nshasha y'ibibi. Irani yakoze indege nshasha, indege y'intambara y'Uburusiya muri Ukraine, kandi bigaragara ko iri hafi guha Moscow misile zo ku butaka nk'uko byatangajwe n'umuyobozi ajejwe umutekano Deborah Hines. Lord yabaye umuyobozi wa komite ijejwe ubutasi iyobowe na Tony Blaine. Yatangarije Sky News ko ayo masezerano ari umuavarizeri. Yabisobanuye agira ati Uburusiya bukeneye ibigwanisho nimba bugiye gukora iyindi mbeho y'ibitero simusiga bigeramiye Ukraine, naho abanya-Irani bakeneye Abarusiya kuko nta handi baja. Birasa nkaho amahinguriro y'ibigwanisho ya Irani ariko arakorera Abarusiya no guteza imbere indege zitagira abapilote kugira ngo bazikoreshe mu kugwanya abanya-Ukraine. Yavuze ko ubwo bufatanye bwibutsa umurongo w'ikibi. Iyi mvugo yavuzwe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush, yavuga ku mubano uri hagati ya Irani, Iraq na Koreya y'Amajyaruguru. Lord ati mu by'ukuri hariho ubwoko bushasha bw'ikibi gitera imbere hagati y'Uburusiya na Irani bigira ingaruka muri Ukraine. Ewe itwi cy'ugwaruka nta gutokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM.